hari igihe biteye isoni iyo usanze ibintu abakristo baganira iyo bari kumwe cyangwa iyo bahuye, utoshobora no kwibaza ko ari abantu bakijijwe. Ariko Pawulo arakibakarira ko akakibereka, akavuga ati muganire amazaburi, muganire amajambo y'Imana, muganire ibintu bizima. Aha Pawulo ariko arashaka ahanini ya gushimikira kuri echange zacu kugira ngo zibe echange zitwubaka, ziri constructive, ziremesha ukeneye kuremeshwa, riremo kwizera ukeneye kwizera, kuko kwizera kuva kumva ijambo. Nukuvuga ngo si ukuvuga ngo nukuba atabindi mwovuga, ariko kandi ivyo bigomba gufeza parti cyane kandi ku rugezo rukomeye y'ibiganiro vyacu, kuko iyo tuganira tugomba kuba turiko turubakana. Umwe ashobora kuba afise intahe, undi ashobora kuba afise ijambo yahawe, undi ashobora kuba afise indirimbo, undi ashobora kuba afise ikinya. Ibi nivyo tugenda turahana. Urimagina ko Imana ishobora kukwigisha ijambo mu gatondo ugasanga wavyutse mu gatondo hari Imana imaze imisi kira kwigisha gikomeye kiko kira revolution ubuzima bwawe, ariko wahura n'abagenzi bawe bari muri kohare, bari mu gikorwa cyaco cyose musangiye mu rushengero, ariko bamwamara guhura ugasanga iyo muko muraganira baza kuganira ku tundi dusuje twose, muraza kuvuga maquillage, muraza kuvuga amahereni mashasha, ariko uraza kuba priva ca kintu Imana yakubwiye gikomeye gifise ubuzima kandi naco kumbere gishobora kububaka, kuko wumva umenga birafise ahantu biza gukorerwa canke umenga no kwexagera. Aho ngenda kubwiye ngo Satani aratwiba nimba adutwara objet z'ama conversation zacu, ivyo tuganira kigihe bitari focus kuri za objectif z'ukubaka kwacu, uza gusanga ari catastrophique.